igihe cy'isaha zitandatu zirarenga iminota 10 mu studio za Radio Magara Times FM numwanya mwiza tugiye gukurikira amakuru mu kirundi tukabashikirizwa na Armel Bwirimana ndakora mu kije Armel nagohikaze murano makuru ndakora mu kije Rishari turi ku munsi wa gatanu igenekerezo rya gatandatu Kigarama umwaka 2019 sangwa ikaze nshuti bakunzi muri kumatega amatwi ibiganiro bya Radio Magara Times FM murano makuru y'uno munsi naye akabagizwe n'izingingo nkuru zikurikira. Akazi ngo kica uwicaye aho ni mugihe ugwaruka rumwe bwo muri kino gihe gwanka gukora akazi akacanke kari yango ntikarubereye abakorera imirimo yabo itandukanye mu nkengera y'ikiyaga ca Tanganyika barashima imibano yabo hagati yabe n'abarovyi naho abakora amatelefone n'abayashariza bahura n'ingorane zo kuriha amatelefone yagize ingorane ndetse nayo babibiyeko. Aborozi b'ibitungwa bitandukanye na cyane impene barategwa kamo n'abarimyi aho ni mu gihe zirigwa zirayenzera zikona imirima y'abarundi. Mukanya ni nkuri mwimwe ukwayo mu buhinga bw'ivyuma turi kumwe na Ciza Jean. Ngwino muri sanze muri radio Magara Times FM. Ndasubiye kubaramutsa akazi ngo kica uwicaye aho ni mu gihe ugwaruka rumwe rugwanka gukora akazi akacanke kariya ngo ntikarubereye ndiyo kubgaye Penieri akotesha impuzu zo kwambara ku manza no ku misi mikuru naho atakazi kabura intambamyi arashima ko akazi kamubeshejeho akagira ko kandi ahamagarira no gwaruka gukunda akazi akariko kose bataravye ngo nako abakobwa canke abahungu akaba yavugiye kuri mikro mugenzi wacu Kasaba Tofigas tumumvirize. Nivyo kuri kano kazi ico nombwira abantu kubatakazi akazi korohereza abantu haba mu kwambara canke mu gukora imanza zabo borohewe. Ikintu cyambere kimaze kumbera ciza gusumba ikindi nuko maze kumenyana n'abantu benshi haba bava mu minago makombe nyaruhongoka bose turamaze kumenyana. Impambamye ntizibura kuko mu gihe umuntu atwaye impunzu turamuha umwanya wo kuyigarukana uje gusanga rero barengeje ariko ntitugira agashavu turabihanganira tukarindira ko batuzanira ivyo tuba twabahaye. Nagomba ntere akamo abajene kumbure abashobora kubona niceye hano barashobora kwibaza ko karakazi kabereye abakobwa ariko kuvyukuri akazi kose umuntu yakaronse ugakora notera kama abajene ko akazi bakaronse bagakore bataravye ngo akazi nakanaka ngo gukora naka kuko uja gusanga habayemwo ubunebwe n'ubugaba akakazi kose ni wakaronka gakore ko nakazi kitirirwa ngo na canke na usanga karimwo avantage ku buzima bwawe. Abakorera imirimo itandukanye ku nkengera y'ikiyaga Tanganyika barashima umubano uri hagati yabo hamwe n'abarovyi ariko abasanzwe bakora amatelefone bakanayashariza bo bagahura n'ingorane zo kuriha amatelefone aba yagize ingorane canke ayo baba babibiyeko bakanagira ko kandi basaba Imana ngo iyongereze umwimbu na cyane mu kiyaga Tanganyika hatiyo umwimbu ubaye muke akazi kabo nabo kaba gahagaze. Hatunga Imana Ramadani numwe asanzwe akora imirimo itandukanye ngaho kiyaga ca Tanganyika arabitwiganira akaba yavugiye kuri mikro mugenzi wacu Richard Ndayizigiye. Sanzwe ndumufundi nkora amatelefone kadandaza n'utundi tujanye n'ivy'amatelefone ego nkaba ndabikorera kuri Tanganyika. Intambamye duhura nazo ni mu gihe imboga zibuze hano kuri no mweha wacu wa Magara. Iyo imboga ziramutse zibuze natwe ubuzima burahagarara hama iyo ziramutse zibonetse ibintu ngaha biragenda neza cyane hama kijanye n'abarovyi nta kibazo na kimwe bigera badutera kiretse yuko hari ushaka kuza bivanye nuko ushaka kuba dukorera ibintu byo gushariza ugasanga umuri wagiye akaza atera induru ubundi bwo nta kibazo na kimwe ushobora kuba duhura nazo muri kano kazi. Iyo telefone iramutse yibwe nta kiba gisigaye azanya gatike ugasanga birasa kiba gisigaye umuri ya telefone kandi iri kurakora telefone ikaramuka ikumenekeye ko ikameneka ekran cyangwa gira ikindi kibazo mu bisanzwe bivanye n'umuntu kamere yiwe akubwiye ati urandiha sanzwe najewe aheruka nararishe phone imenekeye ko ekran ndahera amafaranga atari make rero mu bisanzwe twaramaze kumenyera twaramaze kuba muri ivyo niko kazi dusanzwe dukora. Nosaba Imana ko sinosaba umuntu nosaba Imana imboga zikaboneka ko imboga ziboneka ubuzima buragenda neza muga iyo imboga zibuze ubuzima vraiment bugenda nabi cyane. Reka amakuru yacu tuyaherahereze mu makuru y'uburimyi ngo aborozi b'ibitungwa na cyane impene barategwa kamo n'abarimyi aho ni mu gihe izo mpene zirigwa zirangara zikagira ko zona imirima y'abarundi. Irankunda Chantal numwe mu barimyi yasanze yonewe imirima yiwe n'impene agira ko abitubwira nawe akaba yavugiye kuri mikro ya mugenzi wacu Richard Ndayizigiye tumutega amatwi. Niko ndabagara ibiharage n'ibigori birashika kweri hari igihe dusanga impene zagiye zirona
zavunaguye imyumbati n'ibigori basha twitwara tugashika ku bajejwe intwara tukituba bakatwumviriza. Muri uyu murima twarivye muga nta mpene turafata gusa baronesha ntabo turabona, duca twitwara ku bajejwe intwara bakatwumviriza boragira neza ku buryo batonesha ahari umurima bagatwara impene neza ntibarekuriremo. Vyoba vyiza n'intabire irakenewe bodufasha tukaronka iyo ntabire yo gutabira ibigori n'ibiharage. Akaba ari naho turangirije amakuru yacu y'uno munsi. Reka ndabashimire shuti bakunzi mwari muyateza abiri. Reka nkengurukire enzi bacu bo mu ruganda rwo gutorokanya amakuru yadutorokanirije. Sinokwibagira gushimira Cizaja yatumye amajwi abashikira. Amakuru nayo mukamwashikirije na Ahmed Bigirimana mugiraho muba mubaho. Ngwino muri sanze muri radio Magara Times FM.